célibataire je dis bien ntari en couple quand usanga biramugoye ageze mu myaka 30 35 40 why not ugasanga ntararonka umukunzi aja mu rugo kubera ko baramutinya agenda muri Range Rover ti wewe ushaka kumusohokana kuri Safi Beach kandi anywera kuri Club du Lac shinga ntaye wanje twahuye nsanzwe nkora kandi sinari nkora n'akazi kari conventionnel disons sinakora mu biro nakora muri événementiel déjà ngaho harimo jugement harimo jugement ukora muri monde itariyo ni monde y'abashaka kwidandaza y'abadandaza umubiri ni monde etc sinahura rero igituma guhura n'umuntu yirondera bica byitwa ngo ni kibazo kuko urakeneye umufasha umugore wawe ari censé kuza ari umufasha none ushaka kugira umufasha atazi ikintu na kimwe akora mugabo muri Afrika mu Burundi reka dufatire mu Burundi tureke ku generaliza mu Burundi bashaka kwita ngo ugiye kuba kanyange kigeme mugani wakigenge uwo mukobwa ntacu uzomubwira uwo mugore ntacu uzomubwira afise amahera yiwiwe ukamenga kubaka canke kumugabo agira ijambo mu rugo bihagaze sur l'argent kuko kwa kironso wa mugabo n'umutwe w'urugo abazana aya mafaranga batayazana n'umutwe w'urugo none ushatse ko umugore nawe muhindura akabari wa umutwe w'urugo ruca rupfa kuko c'est pas sa place ngiranishire mu mubiri w'umugabo disons que jewe uzi ndumugabo est-ce que notinya kurongora umukobwa akora ko afite amafaranga cyangwa ntavyo notinya je nibaza ko ku rukundo nkunda amafaranga notwara uwonye azi kurondera amafaranga yafise notwara uyanya yafise notwara uwayafise notwara d'abord kura ko nibaza ko somehow umugore azi kurondera abari mature wewe tu es une maman uri kuradukurikirana twabivuze dutanguye ufise umwana w'umuhungu ukumweduka gute wewe urazwi ko ufashwe nabi n'umugabo d'ailleurs d'abord urabizi yuko urindira umugabo aguhe urabizi yuko akubuza gukora peut-être urabizi yuko utanze amahera afite akagaye urabizi Bonjour, bon après-midi. Mwiriwe mwaramutse abakunzi ba girlfriend twarabonye samedi kumwaryohewe ari babaye bararyohewe ko tugira ko turakora ikiganiro même si twari tumaze ko turakora mugabo twashaka kubabwira ko okay guys nubwo mutatubona turahari turabiyumvira ko kandi turonse occasion tukaronka n'umwanya twaba dufite n'amagara meza dutegerezwa kuza kuba ikiganiro twozira ko ndakanagana na Greta itara muri vacances ko yabwiye samedi she was flying to Mombasa Dayani hello amakuru yavuga yaje your birthday was good cyane gose bon ndashimiye cyane abantu banyifurije isabukuru nziza happy birthday mu Congereza joyeux anniversaire mu Faransa mwese ndabakunda narazibonye narabonye ama commentaire yanyu nukuri thank you habari mama Kais Greta Gle pour les intimes twaba tugarutse girlfriend twarababwiye ijya samedi heze yuko tugerageze ntidusubire kuza turamara umwanya munini stress ozizaheze na kimwe umwaka udaheze okay ngo rendez-vous janvier donc turabashimiye gose abantu kiganiro mwagifashe neza mwadubwiye ati twihoza abantu bavuga nukuri byose turabibona mumenye ko ziya commentaire tura banzu indire gatuma nisho abantu bavuga ko twihoza abantu bavuga mwibaza ko iyo badugira commentaire ku byose batuvuga ko twokora twidoga imisi yose tukidoga turejo muga twinze narabivuze tuvuga ikiganiro nuko tuba tubona ko bikeneye muri uwo mwanya ko tushaka gutanga umuco gutanga kuvuga ku bintu biba biko biravugwa mugabo c'est pas ibintu byose biba biko biravugwa kuri twe ngo tufata microphone kukaza amakamera ngo urumva ngo uyu muntu ngo yavuze iki no turatwara birengera tu de toutes les façons on a profité l'émission kubibasigurira kubera bari batanguye kuvuga nta girlfriend iri kiraba amezi abiri araheze mbega bapfiki babantu bakreya ubuzima bw'abantu tuba tuzi bacatangura bakreya uzina Greta bavanye no twari tuje kubishura yuko sivyo
mwese ariko arakora ibintu vyiwe ko dufisega ntitukorera kuri YouTube gusa amakuru bafise nkuko mubibona uno munsi ntitwaje turi babiri hama kandi turakumbuye kumva udustori tw'abagenzi basha tukumbuye abagenzi babiri baza bagikundana abakobwa bajya gusa nta bandi bahari rero turi kumwe n'umushitsi w'umumama havyo mu muhanda witwa mwamaze ndayibabwiye n'umumama w'abana bane Hi. How are you? I'm good. Umeze? Cyane. Karibu ni girlfriend. Thank you. Ni emission nkunda. Ni emission nkunda vraiment ndaba cyane ama emission kuri YouTube no bambeshe. Ariko Siren Vibes ndayiraba, Mukubito ndayiraba, kandi girlfriend surtout. Kwera mba nkeneye kumva iby'abandi bakenyezi, madame n'abakobwa babayemo. Hama nitwa Mutoni Santiana. Ndubatse. Nkaba ndi mama w'abana bane nkuko Greta bibabwiye hama bakaba ari abagenzi banje bakaba bangiriye ibakwe yo kuntumira muri emission kugira ngo tuyage ku buzima bw'abakobwa n'abadamu yes abantu bako bariyumvira ati rero baje kuyaga iki na Santi d'abord twashaka kumushimira Santi kubera ko ni nawe yaduhaye idea ya sujet turamusaba nukuri si ibintu vya misi aho duhura n'umuntu akatubwira ndafise sujet nshaka tuyaga ko kora ko abamaze imisi ayiyumvira cyo bihora nasanga natwe tumaze imisi tuyumvira ayiyumvira no kubabona ko ikeneye ko tuyivuga ko n'abantu bakeneye ko bakeneye kugira ikintu bayumvako anyways kandi ntibiba binaryoshe ko tuza kuyivuga ko tujena ozi kuko tuba dushaka opinion y'undi muntu twege ntimuce muvuga ati waga nawe bafise ngo ngujambo ngo ku bintu byose ku bintu byose no biraryoshe rero umuntu yemeye kuca avuga ati sawa ndayibahaye kandi nzoza kuyisigura thank you Santiana you are welcome mugabo nyene tubivuga twe na Greta muzoze muri yakira tumira zazohewe niyo Santiana yanga ibyumviro byanyu mutange mu commentaire kora ko abantu bose babumva bari flexible kuza kuri kamera kuvuga mugabo urashaka kwandika commentaire ukavuga ati je ndavyumva ukunda ibuntu uku kandi n'ubu kuri aya masuje twatuganire ko turakeneye kubona ivyumviro byanyu mu commentaire ngeragagiza ama ibihuhusi biko biravugwa muri uwo mwanya akamaro muri uwo mwanya muze tuvuge ko ibintu bifite akamaro anyways jewe ndumufam batante David uvye mutavyemera ndabitwa ndumfam batante Santi nuko nyene Greta nuko nyene nawe uri kuraba ikigano ushaka kuba umufam batante hariho d'abord novuga ko cyambere tuvuge kwisuje ko abagore tubaho ubuzima bugoye kora ikintu cyose ukora tegeza kuba hari nk'akantu kaza kuza kakuruhisha ufise amahera uraruha utagira amahera uraruha ufise umugabo afise amafaranga ntwazobura ibintu baza kukuruhisha ko yewe byanye yarindira ko umugabo aguma muha waba ufise amafaranga yiwawe urya mugore afise amafaranga araganza umugabo wiwe wabura umukobwa utaragira mariage ufise amafaranga ntazoronka umugabo natwe ngaha twari yakiriye ntazoronka abagabo Azarisingo ari umufame independent bamaze kuyakira waba udagira amahera naho ati ebya nukinebwe mbega azokura umugabo ayirirwa yirirwa ameze kunuko nibi tugira tuyage kuno munsi mugabo tuza guhagarara ahanini ku mukenyezi ari autonome kubera ko malgré ivyo bihuhusi vyose amajambo yose y'abantu bovuga ego ushaka kutagira umugabo mugufisa amafaranga mpari ukuntu nyene ntiba biruhisha nkuko woba atamahera ufise donc tuza guhagarara hanini cyane kuri muri vyose conclusion nuko peu importe rondera amahera anyways suje nize ndamuhe Greta yoneho yo kuvuga amasuje y'umunsi kugira ngo na emission yamara ni saha uze kumenya ati hari iyo tutaravuga kuza kuvuga kungira muri 45 minutes muri 30 minutes kugira ngo uze kwirindira uyumvirize yose iyo uko kuntu oza bisiguye twabigize mu mice ine kandi iyo mice yose turaza kuyiganira ko na Santiana nawe atubwinge navyumva iya mbere ni une femme célibataire une fille célibataire akora cyane ikintu cyose acirihira célibataire je dis bien ntari en couple quand usanga biramugoye ageze mu myaka 30 35 40 why not ugasanga ntararonka umukunzi aja mu rugo kubera ko baramutinya agenda muri Range Rover ti wewe ushaka kumusohokana kuri Safi Beach kandi anywera kuri Club du Lac donc bigaca usanga uwo muhungu naho abafise amahera yumva umengo
sha wapi vraiment bya mukobwa sinomwegera kandi ugasanga umukobwa arafise urukundo yo nakubaha yo narindira wewe ukariha ibintu vyose ntiyo hari abakobwa baba bashaka kuriha n'abandi bakobwa bavuga ati je ndose umukunzi nayo fise noco ndayabika donc ico turaza niyo point ya mbere. Point ya kabiri mama urashoboye kuronka umugabo mu rushinga ukaca usanga akanuko sugira ko yafise akanuko sugira umengura mugaye wariho inzu kubera kuyirishe mwagenda mu kabare umugabo ntarifise yo kuriya facture wowe yariha mugabo kubera kurishe uramaramaje donc ikintu cose ugira naho ubugize geste nziza utabikoresheje muvuganye ku kintu wowe ukempoza avuga ati nta jambo nkifise abagabo ugasanga ariko ari sota sous-estime kubera ibyo self defense uravyumva hama iya gatatu ni yuko ushoboye ku tufate ko atayo wari wigeze kugira magize mariage tayufise tufate wavuye ku ntebe y'ishure direct mugira mariage mugabo kubera kukora kandi ushaka gufasha umuryango ucigira yoronka kera muga ntayo wari ufise donc umugabo yaragutwita amazina yose abaho yashika muhira ntaco wimariye raba bana kako barakora raba bana uraryamye mu nzu une fois rero yagize ari abagore baca bavuga ati sha aho yahereye mushenzi aho nahereye urumva ko zimaze kuba zitatu iya nyuma nayo tuza guhagarara ko niyo mu gihe wagiye uri une femme autonome uri independante wari umenyereye gutigita ukaca ushika mu rugo aho umugabo akubwira ati no icara byose nzobiguha ukwiye kuja gukora icara byose nzobiguha canke aho nukugize Imana arabiguhaye hariho n'abandi baba bashaka ntukore kandi nivyo bintu wahora wiha kera nimba wahora uja muri salon 2 fois 3 fois la semaine nimba wahora usohoka n'abagenzi umva nta nikara nabikuha yakubujije gukora kandi nta nikara nabiguha donc ugasanga donc ahantu hose umugore nkuko ozi yabivuze ahantu hose hama hariyo problème kugira uronke umuntu mu macingana kugira uronke umuntu avyumva soit ukora soit warahisemwo nje namavuga ko ari abagenzi banje bakubwira ati jewe ndose umugabo no ba femme foyer sinosubira gukora n'abandi bakubwira ati no so umushitsi wacu santi tureke urubatse ego mugaye imbere kubaka warafise turukora à gauche à droite ego wewe nk'umukobwa abura umukunzi kubera ko ari une femme indépendante agashika muri 40 ans bamudiraga biruka n'uwuza bakaca bamubwira ugiye he kwanaka uwuza ushobora bon naje nkuko bizi natanguye gukora kera cyane umushinga ntayo wanje twahuye nsanzwe nkora kandi sinari nkora n'akazi kari conventionnel disons sinakora mu biro nakora muri événementiel déjà ngaho harimo jugement ukora muri monde itariyo ni monde y'abashaka kwidandaza y'abadandaza umubiri ni monde etc. Mugabo au-delà de ça nibaza ko tugira un problème d'éducation kuko muri Afrika no mu Burundi turafise ukuntu tweduka abahungu nkuko menga ce sont des êtres supérieurs tukibagira yuko pour moi personnellement nta sexe supérieur ihari dufise des devoirs zitari zimwe dufise turakompletana rero uko weleva umuhungu muyigisha ko ari hejuru y'umukobwa uri kuramwica ahubwo mwumvishe ko ujya aye umukobwa arafise icazo muzanira wo watokwikoreye wenyene sinahura rero igituma guhura n'umuntu yirondera bica byitwa ngo ni kibazo kuko urakeneye umufasha umugore wawe wa licence kuza ari umufasha none ushaka kugira umufasha atazi ikintu na kimwe akora mugabo muri Afrika mu Burundi reka dufatire mu Burundi tureke kugeneraliza mu Burundi bashaka kwita ngo ugiye kuba kanyange kigeme mugari bakigenge uwo mukobwa ntacu uzomubwira uwo mugore ntacu uzomubwira afise amahera yiwiwe ukamenga kubaka canke kumugabo agira ijambo mu rugo bihagaze sur l'argent ntibihagaze kuri le matériel mais bihagaze kuri leadership uwo mugabo ashobora kukuzanira rero problème nuko jewe je trouve que le problème ihagaze ko duhagarika ubugabo ku mufuko none est-ce que umugabo wawe akenye akaba ari umuntu de vision akaba ari un bon leader aceka ku mugabo non ntareka ku mugabo
umukobwa barazokubwira ngo ujyane ntuzomushobora agendera muri jeep wewe nta modoka ugira uzoza kumubwira iki afise inzu yiwe we nturubaka uracapanze uzoca uva muhiri wanyu ugende kuba iwe alors que niyo mwubaka nagira bizo ari vya mwese nagira muzoba mubaye umwe nagira bica biba partage urumva harabaho je pense que c'est un problème d'ego kubera education bakumvisha yuko umuhungu arinda kuba ari hejuru umugore nawe ari harya hasi ku buryo umukobwa yariyubatse babandi bumva umenga barinda kuba bari hejuru surtout ku mafaranga baca bagutinya ufite bihera bazaje ego umwana atangiye guca ubwenge Ego. mama wamwereka batoyi babo b'abakobwa n'abakobwa ntushobora kwikurira isahani ufise mutoya bewe uko umukobwa wicaye muvukana urabibona copfukana n'abahungu wewe nta bakushike bawe ufise reka babikora ugasanga umuhungu ntushobora kwisasira umukobwa muvukana araza kubikora araza gusasa ntushobora kumenya gupanga impunzu zawe umukobwa muvukana azoba ariko akora iki mera ku bavyeyi bacu ntushobora gukurikiraho ntushobora kuzimana umushitsi umukobwa ahari yoba ashaka abagwaye baramuhamagara ati ingo dufite abashitsi terura plateau ubaserve alors ko ufise n'umuhungu asa amaboko n'amaguru ari capable yo kubikora tumva tugira education iri inégal entre abakobwa n'abahungu ku buryo bidukurikirana niyo twakuze mu nyuma bikazotera ingorane abantu bageze mu bigero bashaka kubaka bon reka tubivuge même si atakindi tuza guhindura kuko umuntu yamaze kononekara kuva akiri muto ntubugira umuhindura amaze gukura amaze kuba umupapa amaze kuba mama we yaramudekesheje wowe umugore amaze kuba umuntu akuze defo hari igihe duhadura n'abantu bakatubwira ngo mushaka kudugumurira abagore mushaka kudusarishiza abagore mugabo iyo mpuye n'umugabo avuga uko onye tucangira ubwo cyangwa umugore wabayeho gute nimba ashobora kuba yo kumva ko kuba umugore we yogira knowledge cyangwa yogira ikintu amenya kubera ko akimerita ari kumugumura biragoye alors reka jengira mvuge ku muhungu ku basore n'abakobwa apana kora umuhungu atafafise amafaranga cyangwa umuhungu aba umurusha amafaranga swat murayanganya swat arayakurusha mugabo arabibona ko uri une femme battante urabona ko uri umukobwa yironderera ari wa mukobwa atari wanda gumasaza amaboko atari wa wundi wa mugani utazokifatira mu gahanga umubwire ngo kubera iki wagize iki nta kosa yagize mugabo umumengo yisigura amasaha 10 akubwira ati kuri je ndarushe niriwe ndakora ukuntu babarera ntushije mu izindi ngorane tazi ngorane fisi biza kuba ingorane rero kubera iki mu gihe uwo muhungu nta mafaranga umurusha kubera iki bangu baca batinya abakobwa kubera ko arondera like why sindabitahura ufite n'ivyo nyene santi yavuze abagabo bumva umengo ubugabo bwabo buri ku mufuko donc umuhungu atamahera afise akiriko aratigita canke atigita ntayaronke yumva umengo si umuhungu hari abahungu benshi baguma mu mazu badashobora kuja kwicara mu bandi kwera bavuga ati barazi ko atakazi mfise baca batangura kumparurira ivyo ndiko ndanywa ivyo ngirange donc abahungu barafise iyo defo canke abagabo barafise iyo defo yuko ubugabo bwabo buri mu mufuko nashobora gutahura yuko ndabwira impamvu je ntariko ndabitahura iyo kundana n'umuntu santi ni wowe umuzi sivyo yego nivyo na justement ni wowe umuzi defo hari gihe abahungu je nibatse ko nyene biba biri abari ibintu biri mu bagabo benshi niyo ugerageje kuri wa muhungu ari different avuga ati jewe ni bon arangement ndabizi mugabo ndazi sa persona ndabizi ngena meze ndabizi ko umuntu avuga nabi umuntu avugira hejuru umuntu asuzugura abantu peu importe amahera yose afise umuntu azomburira indero ngo kubera ko wa mugani wawe babagabo bandi bagenzi wicarana bo baza kumupanga amajambo ngo ati yo arurica ubona ko ari bon aratekanye bibaza ko ufise umugore udoshira mu nzu uka mukubaka rukaguma ugasanga baramubuhuye mu mutwe wa mugani wa mungu atavuga ati cyane ibyo bintu bakora avuga je nibaza ko ari kubera d'abord twege dot n'umuhungu akwa bavyumva bumva umengo none nzomutwara hehe ntiyumvire yuko amahera ya santi aje gufasha mu rugo kuko azabanza kuvuga kubera ari wakwa urabizi umuhungu ni wakwa nivyo tuzi d'abord ni nkuko rero iyo ukoye umukobwa afite amahera menshi bashaka kubwira reka shani we yikoye yirongo murongoye none ni bibi hako hari amapeye nabonye n'umukobwa atanga dot hari amapeye n'umukobwa atanga la dot je sais pas où jeje mudiko atangwana nimwe hari
nibaza ko kuri ico ca dot tugira mauvaise conception ariko uwo muntu ntiwamuguze umuguze prix yiwe ntiyihe par contre nagashimwe uha umuvyeyi ko yemeye kutwara umukobwa wiwe n'abavyeyi b'umugabo b'umuhungu baramuha agashimwe bazi ko byo batabitangira dot babitangira ngo agashimwe ko aronse ibakwe ryo kwinjira mu muryango wanyu ko ashimye ko indero wahaye umukobwa wawe misone pa kugura uwo mukobwa kuko uwo umuguze igiciro kingana ubuzima bw'ubuntu uwihaye valeur ingana gute kandi ikindi fatiye kuri ivyo wari kuravuga twibagira yuko mu bihe vya kera umugabo niwe yasohoka akarondera hama umugore akagwiza canke akabungabunga ivyo umugabo yazanye mais le monde aujourd'hui ntibigikunda ntibigikunda uretse ko twese turinda kurondera ko economy goye ama opportunité menshi ubu yahabwa abakobwa barabonye ko abakobwa basizwe inyuma igihe kinini ubu ama opportunité bari kwagerageza kuyaha abakobwa mbe kutagerageza kwiyumvira ati ejo ntawuzi umunsi wiwe je niyo nifuza kugira umugore atanakimakora hanyuma nkitaba imana abana banje bazosigara baronderwa nanjye n'abandi bagabo atawe kuja mu abayimobile mbega n'indazosova urumva kugira umuntu afise iyo esprit ugize je dirais ku bagabo n'abahungu ugize uwo muntu afise iyo esprit yo kurondera ahubwo vuga ati ndashima ariko birababaje kubera uravye nk'amashira hamwe aza guhimiriza abakobwa gukora no guhimiriza abagore gukura amaboko mu mpuzu bakirondera bakarondera ubuzima bwabo hanyuma ugacugira imana ugasanga hariho bake babitahuye bavyumva bumva izo mpanuro bakava mu nzu bagakora bakarondera ubuzima bwabo akaba ari wa mukobwa yiyambika yigurira iyo nzoga yigurira iyo fanta yigurira igitoro bigaca bimubera intambamyi kandi haraje amashyirahamwe yavuye ngira n'imuraje kumwigisha kuba bigaca bimubera intambamyi bigaca biza kumubera gutuma ubuzima bwe social butaba ubuzima buryoshe mbega nama ndiko ndabona amaforum y'abagore empowerment women empowerment nta na hamwe ndabona forum reka twigisha abagabo ingene bashobora gufata abagore bari empowered reka ndabagira ikintu kimwe mu bisanzwe hari ibintu bigoye benshi ko girlfriend ibyo abagore yahabaye kubera ko iyo uhuye n'umugabo atakubuza gukora naho renda bwenge nico bigenda umva ingene bibabaje aca umugabo agomeze gutya anya ugasanga umugore aguma aja kurondera niwe ari hira abana amashuri niwe ari harasyo ni amatuma matemanyaje menshi y'abagore abagore baba bavuga ati wowe wahisemo kuja gukora nejere ngira mba umugore ngaha kandi nabonye amahero uraja gukora aca kubwira ati zana amafaranga nje kumwe inzoga kandi umugabo arakomeye afise amaboko akomeye tureke nabo bavuga ngo basi barize bari educate usanga ari wa mugabo usanga atereranye ibintu byose umugore kubera ko umugore ntazosupporta ko umwana wasonza afise amafaranga azoyatanga ntazosupporta kuragura gutanga amahera y'inzu ubona ko bana bagira basohogwe mu nzu azoyiriha ntazoreka kugura amata nka pampers y'umwana azobigura umugabo ameze gutya avuga ati mviriza biramusha kandi amafaranga yari afise umugabo avuga ati nimba hisemo gukora naje gukora mugabo afite naho nyesha tuja kuri point ya kabiri ivuga ati rero ucironka n'uwo mu rushinga uba twahereye biratugora kuronka abakunzi kubera dukora final uramuronse hama akanuko sukora afata akora akagaye uramugaye dufate muratonda mwese 8h muba muri mu biro 17h muba mutaje dufate gukora ahantu uhembwa 800,000 umugore ahembwa meme 1 million ntanagusonda menshi mugaba akanuko sukora kweki abagabo baca bumva umengo bari suzestime baca bumva umengo kweki warishe kubera iki wasumye jena bakwega tarasa mfise kubera iki akanu kose abagabo bakakoze ni babiri mu bisanzwe umugabo bikoze ni fresh mbwa mugora bikoze nakaganya au fait je ndakunda Imana ndi chrétienne rero Imana itubwiye ko umugabo n'umugore bubatse bacikumwe rero comment expliquer ko tu te critiques toi-même parce que nimba mwabaye umwe mushira hamwe ibintu byose murinda kubikora ko
une seule personne ni ukuvuga ko gucritica les efforts de ta femme ni kwicritica wowe nyene kandi gucritica les efforts de ta femme canke kubona ariko arakora wowe igaruke ko wirabe uvuga ati au fait iyo complexe mfise ni yihe ndiko ntinyiki c'est ma femme ariko azanira urugo rwacu iyo complexe mfise ni yihe ico aho ngwaye ni hehe kugira amenye ingene ndahavura kuko si umugore urumva ntitwiko tuvuga ngo umugore ariko arakora hama agende gusesagura hanze no n'umugore ariko arakora arazanira urunzu kugira ejo mutera imbere wowe rero ufise uriko ugira ikibazo quelque part urafise problème ya leadership umugore azokurikira umushinga ntahe wiwe umushinga nahe amwereka ati jewe ndi umuntu ashake dufate d'ailleurs n'uwo mushinga nahe ntakora avuga ati jewe ndi umuntu ndafise une vision ndafise objectif ndafise aho nshaka ko umuryango wacu uzogera mu myaka iri imbere umugore nubwo yoba ari ari umu breadwinner ariko arazana amahera muri uwo mwanya azofasha umugabo we tant que umugabo ari ameze nk'umu leader afise une vision muzokwegera imbere agufashe kugera kuri iyo objectif zawe agufashe kugira umuryango wanyu utera imbere kuko nico yaje ni umufasha wawe ni muri compétition ya qui ramène le plus ce n'est pas une compétition ni entraide nos partenaires c'est mon concurrence wawe voilà c'est ni muri concurrence muri hamwe muri umwe muri ko mukonstruire ikintu hamwe mwarahuje n'amaraso peut-être Imana irabaha chance yo kuronka ibibondo muri ko muronderera umuryango wanyu gute rero kuronka n'Imana bashaje ndafite ikibazo muri ndire gatoya ukiri ngaho nyene santi abari umuhungu mwakundanye mukira abakobwa mukirugwaruka aba jeune mama mugahitamwo kurushinga mukabana mwarakundanye sindi ko vuga zango bagira maje batakundanye abonye banze mu barinde abonye barafusingira ngo ngene uyu muntu murakundana peu importe amafaranga umugore usanga ivyazana mu rugo murakundana arabazi biza kuza gute rero aho umugabo aza kugira iyo complexe kandi yarabizi mu gihe yarabizi kandi akunda umugore wiwe mu gihe bitagiye mu muntu wa gatatu Mwaje mudiki abagabo hari umuntu wa gatatu umugabo bama bamuvuga hateza ko hari umuntu wa gatatu kuko ashobora kujya batamuna mu kare aba ari umugore mubana mu nzu aba ari umugore wawe ukunda que tu aimes aba ari wa mugore uvuga ati ahubwo ndagufashe gute wowe umwanya niwe uri kuraronka ni gute no gufasha kugira ngo uruhuke mu mutwe ujya amasaha kwiye ndagufasha abana kugira ngo je muri umwanya ntafise ngira akazi cyane ntafise ngo amahera menshi cyangwa ntafise ama occupation menshi mu gihe uri kuronka wewe ubandanyuzana biza kwanka gute atamu wa gatatu arimwo ndizi amajambo atamu wa gatatu agiyemwo ozireka ndakubwira muba muri amahoro muba muri amahoro niba abantu bagutuma urutoki wa mugabo aba munzi atari hama ukazosanga rero atwara imodoka y'umugore aba munzi umugore ariha yego hategeza ko bamwe wa gatatu ugasanga nawe mugabo kakanyerega boke karamanuka ariko ariyumva ariko arashita kandi yagize amahesha ameze neza yego ariko arambara ikanzu kanzu yambara yumva impuzu ziko ziramukorokana atangiye guta anxiety y'abantu kuri wa mugore wiwe yego atariho byavuye yego hari n'igihe ataba ari abantu bo hanze bakure hari n'igihe biva ari muri famille abo muvukana mama wa papa wawe kubwira ati yo ubu rero karabaye umugore asigaye kurusha umushahara ukunda n'umukobwa kurusha amafaranga aho uri kuriraba ugasanga mu bagabo bose byananiwe ni uzobishobora kumujera aho ugasanga abagabo byananiye kubera ko banse ko bikorera ivyo nyene twavuze swat bitwicira ku bavyeyi badekesheje abahungu bagashaka ko umukobwa ari wakora canke naho societe hanze dufate umuvyeyi yakureze akubwira ati mwese murangana aho rero wakuze uwumva ko mungana su rero abagenzi nibo baca baza kuvyica muri famille yawe c'était bien famille yawe ni kwita mugaje ndagira ndababwira ikintu kimwe abagabo benshi batazi ariko twege tuzi turafise akantu ko kuvuga ko derrière un homme qui a réussi il y a une femme turafise akantu tukunda kuvuga genre afise umugore amuha amahoro afise umugore amupushinga afise umugore turavuga patati patata mugabo ni kweki tutiyumvira ko nuwo mugore ariko aronka ayo mahera umugabo atayafise atakaza afise kweki batumva yuko ayo mahera ava muhira hameze neza no ku mugabo
ntaco ufise ku mufuko santi yabivuze ariko urafise leadership muri wewe urafise gupushinga umugore wawe urafise kumubwira byagenze gute ku kazi boss yakugoye okay ejo uzobigenza kunuku umugore kaca agenda ku kazi avuga ati okay uno munsi naco nakoze ntaco nashoboye kuronka uno munsi umugabo yampaye ama courage je dois chercher agiye ari motivé grâce à son mari kweki bo batiyumvira ko derrière une femme réussi hariho umugabo amupushinga cyangwa umutipe bakundana cyangwa umukope cyangwa why not ntayo ufise mugabo urafise amajambo meza urafise motivation urafise umutwe waranize n'amashuri menshi d'ailleurs urafise urafise un homme qui te comprend umugabo nta mahera afise mugabo urafise amajambo meza urafise ama encouragement aho umugore wawe kuki ho basivye tobigirega hari ubutunzi busumba amafaranga ubwenge busumba amafaranga umugore wawe dufata yifitiye ka baccalaureat gusa mugabo wowe ufise nka master bibaza ko utamusumbya intelligence bibaza ko umugore utozuramuha imitwe dufate yabuze ingene agenda yabuze commerce yabuze ingene agira publicité uduhudu twiwa dandaza dufate abo ni bamwe badafise nk'amagalerie yabuze ingene aronka aba client canke ozi yabuze motivation y'ibiganiro yabuze iki muga kubera umugabo yicaye muhira nta mahera urukurazana muga rukuramuha motivation yo kuja gukora je nibaza ko hakumviriza amajambo yo hanze uri kige muri yinde iyo ndisiyo certaine ko uzi ko ufise ico uterera mu mahera umugore wawe azana ntivyo gutuma wumva ko isuze estime nibaza ko wumva yuko bako baragucokoza kuba uzi ko vya vrai nta na kimwe wari kuramuka kuko bari baragucokoza ibintu vyo ukutangura kwiyagiriza ati sevre mbwa yuzi ko umugore sha yagiye gukora ku mitwe yanje ejo yaronse 5000 kubera je kandi nawe ntiwicaye nawe uri kurarondera ucutekana naho bagucokoza bakubwira ati sha je ndabiza ry'amahera madamu yazanye c'est quoi ça mo ndafise mu ruhari ya au fait ni kumenya nibaza ko vyokoroha umugabo amenye sa place mu rugo umugore akamenya sa place mu rugo wewe wari kuravuga ngo hari abagabo umugore atanguye baca bicara hagati d'ailleurs wavuze ko ushaka gukora bikore rero turabe abaje mu bras d'affaires mugabo wewe rero utakaje ikibanza cyawe urukura seda ikibanza cyawe c'umutwe w'urugo kuko kwa kironswa mugabo n'umutwe w'urugo abazana aya mafaranga batayazana n'umutwe w'urugo none ushatse ko umugore nawe muhindura akabari wabo umutwe w'urugo ruca rupfa kuko c'est pas sa place ni umufasha wiwawe le leader ni wewe umuhama umugabo n'umutwe le reste du corps umugore araza kubikora mugabo devient uwo mutwe devient le leader devient et ça ntibihagaze ku mafaranga il faut ko dutahura ko ntibihagaze ku mafaranga mais bihagaze ku curi n'icuzanira émotionnellement canke spirituellement mu rugo icuzana émotionnellement canke spirituellement mu rugo il faut ko amafaranga bien sûr birakenewe ko umugabo aba ari umubatant ntaba ari umugabo w'umunebwe kuko nubundi akwiriye kuba ari umuprovider mugabo mu mwanya atarabishobora ntibisigura ko n'umugore acaheba ntibisigura ko muca mwicana none mupfe muhebe mwese twege twaremwe yuko imbere kutwiha tubanze dutange ho muciye muronka n'abana umugore n'umuntu adashobora kwemera ko umwana yambara nabi afise amahera ashobora kwemera ko ashobora kumara un atari hamwe nerval umugabo ari capable icamo umugabo wasohoka asa nabi ntashobora kuvyemera arajya agasinzira kandi azi ko umwana barazi gukora ahantu hababazi baravuga ati Jenny nicara ndazi ko umugore atazovyemera ntazopfa yicaye I know reka tuvuge ku wa wundi rero baca babuza nawe gukora ukaca usanga umugabo ashaka ko uba femme au foyer ntavyo wamenyereye wagiye ukora wagiye wirukanga muri ville wagiye umufamba battante nkuko yabivuze hama akacagerana akakubwira ati reka ndakubwire nje ndafite ivugako à la base bigaruka handi nyene ko umugabo bashaka kugumana contrôle ku mugore wiwe ngo bisanzwe waramenyereye kwiha hanyuma ntiwihe wobrije kumusega ku mugabo wawe amashaka kuja muri salon shaka gusoka n'abagenzi banje mpa amafaranga urumva chaque moindre geste ari oblige ko bica kuri we donc ntakeneye ko uzowa muntu uvuga ati ndakeneye kugura karato civuga hitana wakoze afite amafaranga uragahitanye ifo ko uba ari wa muntu ugumuri musibirenge vyiwiwe donc baba bakeneye control abaga hari n'abatabikura n'abikora mu mutima wikura ko wumva abashaka guma gucinyiza gumuri wa muntu ni navuga ntuvuge Kora nta mahero ufite. Nta mahero uvuga nkande mu gihe uzi ko yo rarabaze kibazo kimwe Greta wowe mu gihe uzi ko ana n'umugabo atanakimuza. Ubizi ko ejo uno musi murashwanya sivyo. Hama ejo uzokenera kuja muri salon urubanza par exemple urobije kuja mu rubanza wasokoje. Uzoshwana gute mu gihe uzi ko umusama amafaranga ejo.
ucuba oblige kuziba ukaziba nubwo yagutanye kundi mugore uvuga ati mviriza ejo umupapa wanje aragwaye ndabije kuja kumuvuza donc ndabije gusaba amafaranga uyu mugabo reka ntekereze kugira ngo ejo ninamusaba basi ntazambwira ati ejo uraza banje mwambwiye rondera iyo akura basi bavuga ati nakoze amafuti mugabo ntiyambwiye nabi reka uwo n'umugore avyemeye hariho benshi batavyemera utavyemeye none bica bigenda gute ucugira depression au fait nibaza ko aho oye iyo kugira mamize ku mugore umugabo ariko arondera yuko umugore abasumiza mugabo soumission ntihagaze kuko ni obligatoire ntihagaze kuko ahubwo soumission azoyiguha kubw'icuri kubwizana naturellement soumission na respect ça se gagne ça se gagne par icuri ingene umeze mu rugo ingene umufashe n'ingene ufasha abana biwe ingene ufasha urugo soumission ça se gagne soumission sagasho si umurongo sigiye byo umurongo babiri ngo bagore ngo mubaha abagabo ugaca mu mengo uwo mwubaha gute umugabo wenyine ati yuwahubwiwe ntibikunda urugo sagasho foko twumvikana ko urugo sagasho urugo n'abantu babiri bakundanye baravuga ati turakundana ku buryo dushaka kubana rero ntibisubire bica bicika gute hantu ugiye gukonya umuntu ugiye kugira soumission azoyiguha umugore azoyiguha bivuye kuri wenyene kubw'icuri kubakora kumubaniye kungene umufata ingene kandi nubwo uwo mugore yovuga ati okay ndabona ko muri uwo mwanya utarabitahura ko je nokora urumva nubifatire ko nkuko umenga ati la rero ubuye nta jambo uzosubira kuvuga je vais faire tout ce que je veux muri uru rugo et toi tu te si sagasho umuntu urinda gucinsa umu esclave wawe numugore wawe numufasha wawe c'est ta moitié numukunzo ni mama w'abana bawe yaguhaye ikintu utokwihaye wenyene rero nta kumufata nko kumengana umu esclave umviza ati d'ailleurs uye niyo wagihagera 18h ntarakubona hari ya safe umuwanguzo wawe murubatse ari mugasho papa waho waramuvyaye n'abavyeyi ntavyo banamugirira d'ailleurs ibaze n'abavyeyi ntibibonera mu rugo afite imyaka 30 ingahe kuko wari kuravuga ngo Bibiliya idusaba ko abagore babasumiza mukayisaba umugabo gukunda umugore yo biriya flowing iyo ukunda umugore wawe umugore wawe kubasumiza ibintu ntanabirondera ntanavyumvira n'ibintu akora naturellement nibaza ko abagabo baba bari sauvage muri iyo way yuko ategeza guma abwira umugore utasha amasaha ntibikunda ntushaka kwegera kubonye kuravugana na naka kwegera na Greta kuri Greta mugenzi wawe so kubura muri kumwe urinze ubona naho umugore aca kubahiriza ikintu cose iyo si soumise je suis vraiment désolé ngo nubwoba akubona nk'igikoka imbere yawe imbere yiwe niko nco wibaza ngo umugore warakubaha nta na gato muri we yaraboze yarapfuye nta fisaja nubwoba akubona nk'umwasaye rero abantu bahora bagenda ngaho onye ati je umugore mvuza aca yiruka yunama agenda yunama désolé yo si soumission fata rero kuri aho nyene umugore aremeye kudakora aremeye kwicara aremeye kuba femme au foyer umugabo rero nivyo bintu nta nivyaguha nimba kuko je sais hari abagore benshi bakubwira ati yarambujije gukora mina twatuntu nahora niha natwampa ega santi wofu mubona umugabo akubwira ati nukuri madame mutaranagira mariage peut-être ti jewe ndashaka kurushinga ariko ushaka ufise ibintu byinshi byo gukora ufise ama projet menshi kandi ndafise amahera kwiye yo kuzobaho muga ndashaka umugore wewe ica zoba jeje arakuguma muhira ndabira abana andabire inzu fine umugore arabikwemereye yavyemeye atagahato murarushinze warabimuhaye ameze ya mbere akacagera hano rero batanguye kuvuga wa mugore wa naka asa nabi wa mugore wa naka nakiva mu nzu wa mugore abo nabo batabitanga umva urabusha umugore gukora mena twatuntu twiza ahora ronka nta no turi kuramuha ega bitesha agaciro wowe mugabo ejo umugore wawe agiye mu bantu asa nabi ni wowe bitesha agaciro umugabo ntawuza urazi ko kugira urabe valeur yica umugabo atanga mu rugo canke richesse y'umugabo ugira baraba umugabo wirabira kuri bote uraba ingene umugore wiwasa yego n'abana
ati umugore wanje asohotse asa gute umugore wanje yipresence gute imbere y'abandi hamwe atawundi azoza kumugaya ahubwo ati umugore wa naka nta kigenda kuko bazomwita umugore wa naka rero umva wowe naho kwambara nawe uri umugabo umugore wasa neza eka nta no baza kuraba umugore wa donc wowe ushaka ko hanze byitwa ko umugore wa naka nta kigenda asa nabi aserutse mu bantu baramaramara rero reka ndabwire nk'umugabo aba abizi nk'ivyo azi nk'iyo sokera ko mubaza kumurabira ku mugore wiwe aca abuza umugore kuva mu nzu uratwo bibaho atoza umugore ugasanga ubwira ati nze nihende ndakubone wasohotse muri iyo nzu ugasanga no mu prisonnière d'abord nta fise ubuzima bwiwe hanyuma akazi kiwa mugana ko kurera abana gusa ntava muri iyo nzu inzu nayo ega n'inzu ega n'abashitsi uraronka abashitsi n'inzu agasanga inzu isa nabi kuko umugore atari happy urabibona no mu nzu aho twe tuvuga umugore asohoka ku mishatsi urazima ko umugore agera kuri level ari abagore banakubitwa ageze kuri level ni wa mugore bakubitwa abashitsi muronka portail d'abord abashitsi barabona ko uru rugo ruratese ugucinjira gusa hasa nabi bacabona umugore afashwe nabi kuko umugore n'umuntu adegaja ikintu bamuhaye urukundo ararudegaje bamuhaye urwankara ico muhaye nicagwiza so egura muboshe ntava mu nzu mbwa muzoronka abashitsi bazinjira basange igitambara hariya gikombe abakozi ishusho abakozi baza babikoze abakozi abaronka ama directive avuye barakoreshwa n'umugore wa mugore aza gumashwa n'abakozi imisi yose mugabo makuba induru ntibimara umwanya munini mugabo ngaho je ne comprends pas ubushaka kubaka canke ubushaka quelque part ou installer ta domination nico takabiri kuko si ça ce n'est pas kubaka aho ni kurondera ahantu uvuga ati ndumwami ntasheje abasigaye bose na esclave banje kuko là ce n'est pas kurondera kubaka ega mugabo ngo bose ntibubaka kuri kubera ikintu kimwe ntibubaka kubera ni nabaki bo hari bubaka kugira babumve yuko ari papa naka n'umugabo naka yes ahantu bazi bakagarukira ngaho ahantu basuzotaha kuharyama ntukene kuryama ahantu umva hari abaharyama yo aho kusanti yo araryama mu kabaya cyangwa atayabore baramaze gutora imiti yavyo baratoye solution gutawabore gacu kuryama no umugore ntubuzinge nasa aha nawe n'ubwa sinzi ngira impira kubona umugore wanje Jean tubona ni nibaza ko c'est à nous les femmes yo kucumenya ico ushaka yes mbwa ntitwibagire ko ari abantu biyorobeka muri fiançailles mushitse akakubera basengere n'ivyo birapfa umunsi wa mariage donc c'est à nous les femmes yo kucumenya ico ushaka ushaka kuba femme au foyer fine genda urabe ko d'abord utagiye kumugabo azo kugaya umugabo atazoguma kiguma mu nzu ahantu ubona abandi bagore ingene bako barakora banzira ko umugabo biramacingana n'ivyo wowe ushaka mu buzima bwawe kandi barahari kwe hari abagabo bakunda femme au foyer c'est vrai hama ntitwihutire je namavuga imbere yo gushaka mariage shaka umuntu nukuri banze uyumvira ujya mu ndamushaka apana ngo ushaka kubaka tout prix ngo ushaka mariage kuri mariage uzozironka ziruzuye abagabo ngaha hanze bashaka kugira mariage baruzuye mugabo banze ushaka umuntu kuko uwo muntu niwo muzokubakana uwo muntu niwo azogufata neza unabi hama kucuja mu nyuma kuregreta je ndashobora gutahura abagore babiguyemwo apana babigiyemwo babibona je juge cyane abantu babigiyemwo babibona warabonye red flags warabonye cyane yuko uwo mugabo adakunda ikinebwe yakuzomuhindura yego shabazo umusengera yo hari abantu bambwira ngo nzomusengera mbona umega ngo yo wamaze kubona ama red flag uri kwibwira ngo azohinduka ngo Imana irashoboye ngo uzomusengera wende uteseke mama emerubane nawe je donc navuze je juge cyane abantu bagenda babibona bikabankira kandi barabibonye gute ushaka guslayinga gusa neza mugabo uratse ko umugabo wawe no muri fiançailles ntavyo yaguha ntiyakwemerera nta n'amahera yaguha ifuko abantu ba difference umuhungu afise amahera n'umuhungu atanga amahera batandukanye yego umuhungu afise amahera n'umuhungu atanga amahera biratandukanye ntuzobone imodoka y'umuhungu aje kudiraga cyangwa umuhungu ubonye asa neza mota neza ucuvuga ati yo ndaguye kitipe y'amafaranga mukamara na deux atana amafaranga yafise unuke umere umva bagutwenge utukuse umutima afise amafaranga nagwa kubaza no mu mugabo wawe gute anyway uciye ukora urayaronse wa mugabo yahora gufata nabi gutyo kushitangura kuyivanza twavugiye abagore cyane reka tuje ku bagore nabo bayaronse donc urayaguye kuri ayaronse kakazi wari urondera wari umaze imyaka kurondera urakaronse kandi uciye uronka keza gusumba umugabo wawe ntembwa menshi cyane kumurusha okay jewe onye no kibanza nkiyumvira oya sindabashigikiye kubera ko après turi umugabo wawe somehow uramukunda
sivyo biva ndabakubwa bivana n'umugabo yagufata gute muri ico gihe utarafise amafaranga nabi je dis bien yabari wa muntu yakwereka ko atagukunda atagushaka cyangwa bari wa yagufata nabi yagufata nabi ntayo yaguha waguma mu nzu wavundira mu ntiyakubuza gukora ntiyakubuza gukora ahubwo niba wundi yaguma ari muri bimwe navuga ntacumaze abandi bakora wishinga kurya ushaka kuryama wishinga kugira iki ndakubwire rero je ngaho ngene ntoyono bigira nibaza ko uwo mugabo twaragize mariage ari umugabo akunda umugore akora par exemple je me dis que urugo ngira gorokoka mu gihe aronse wa mugore akora nimba hakubwira ati ngo ngene kimeze rabingene usara ngene wirirwa ngamuhira utari kurakora hanyuma ukagira akora ubimubwira negativement gute kuko ubimubwira nabi kora ngene ngira ati bana bakaruha kavuga ati none uyu mugore yirirwa ngaha ayemeze gute ozi ndakubujije reka ndabwire hariho témoignage nabonye narigeze kwa ntwara projet yitwa G-Web muri Sakod ya projet yazanywe na Care International hanyuma turagenda mu Rumonge tugenda kwigisha abadamu kuri ivyo vya autonomie financière hanyuma baraduha amatémoignage batubwira ati jewe umugabo ntaco yampa yirirwa kuboregwa abana bari barishwe n'inzara ku ishuri barabirukana umugabo yafise akanyima ati rero haraza amashira hamwe aradufasha ubuje rero ndafise amafaranga yanje mbese nariyubakiye n'inzu yanje sinkibana nawe mbese umva cansanga d'une part c'est bien c'est très bien kwigisha umugore kurondera mugabo kurondera kumwigisha kurondera ata suivi canke ngo urabe ama blessure yoba yaragize kare urukumigisha kurondera mugabo urukurasambura urugo kandi aba victime azoba abana parce que abana muri ivyo byose ntaco baronde bo bari baca baba entre les deux rero nibaza ko peu importe urashobora kuba warafashwe nabi ariko kuri jewe kwihora ntaco bimaze ahubwo we nimba yaragufashe nabi mugire neza mwereke kuko n'umugabo uko bigenda kose je ndahagaze sur le fait yuko muri umwe umwe ego ico umukorera uracikore kandi uri kugikorera n'abana bawe urumva ifo ko tugira ko peut-être tubwira nawe mashira hamwe aza kubwira abo bagore kwigisha abagore kwirondera ni byiza cyane kandi birafasha ingo mbese birafasha na ekonomi y'igihugu ariko sans suivi birica société birica société birasambura imiryango kandi abo bana bakuriye muri ivyo il y a de fortes chances zuko baja go répéter la même chose c'est vrai bihera mu muryango bihera mu muryango bikonona tout un pays kandi nibaza ko binavana n'ingene muko murabaforma kuko murashaka kwaforma mubabwira rondera ureke gumusegereza umugabo voilà urarondera uraronse bagushize mu mutwe reka kugumusegereza umugabo ahubwo rero uyaronse ya trauma warufise ucutangura ku muganza au fait nivyo au fait baraza vraiment twari bigisha ntikirengagize non plus ivyo bikomera umugore aba yaragize fata nko muri yo masaba suivi kugira ngo abanze ivyo ntabishikire mu mutima yararekuye yarakize yarababariye hanyuma urazi umuntu akweretse nabi wowe kamusubiza urukundo aragera igihe ahinduka kuko aramarama aravuga ati none jewe nzoguma ndiko ndagirira nabi umuntu ariko anyereka urukundo nzoguma ndiko ni nkuko woza umuntu ukamutuka ukazogumutuka akaguma kuraba ukasubira ugatuka akazoguma kuraba ukarindira yuko mu kanwa kiwe hazova mu basi kuko il faut entretenir la chose il faut ko ndonka fatira kuraka wanyishu yaka ko nande ngira niyo ahageze aho usanga uri kurivugana urahe bugahora kuko tu te retrouves uri ridicule okay mu gihe naho urumva muri iyo myaka wamaze urafatwa nabi n'umugabo ukota amafaranga office birashika ugasanga wari wagumye ngaho ko utarifise shwa yahuje avuga ati none sinsubiri wacu sifise asinja kwipangira sinja kurera abana je ngende ndobisha kumanga mugabo muri izo traumatisme zose uri kuragira gwarukundo office ku mugabo gwawe uraheze ibi nibaza amahera gwaheze wagiye kuronka amahera uvuga ati jago noronka ikintu kinkura ngaha nuca niruka hari nabo bakabanzwa mugabo simfise aho nonde ubisho kumanga hamoronka amahera kavuga ati rero ndagize imana ko ndose ukuntu ushaka kwibe cyawe jeje nye ndagiye cabigenda gute ucuvuga ati rega yari umugabo wanje reka tugumane kandi uzi ko muri wowe usigaye mubona nk'iki
nk'umu bro je nibaza ko mwupfuye ikintu materiel burya namamvuga ikintu kimwe urukundo ni ikintu gikomeye murashobora kuba mukundana ariko mupfa ibintu materiel donc umwe arafise undi ntafise ibintu nibaza ko hakiri urukundo uzi ko hari ikintu hariho ikintu catumye mushwana nibaza ko banzwa kuri ico kintu navuze nibwo urukundo nta rugihari c'est mort en fait byaravuye muri materiel ni ibintu ucugerageza ukaraba ko ico ko ushaka kugwantreta na rukagaruka kandi mu gihe akubwiye ati ndaca gukunda canke je sais pas urashobora kuraba ingene ugerageza ko ico kintu mwapfa urakironse sawa mwapfa ubunebwe mwapfa kudakora gerageza basubanza urabe ko naho utanguye gukora ariko aragurespect atakigugira ya majambo mabi twaravuze yuko bayita gute harcèlement atari gusa sexuel birashobora kuba verbal hari abagore babadwa atamukubita mugabo verbalement ahubwo niyo menshi kandi niyo mbi kuko iyo indani ufumona umuntu apfinyuma umuntu akwishe indani no mu mutwe abakumaze ukirohore naho nciye mvuga ucuraba yuko ico kintu kihavuye ucuraba ko iyo warayaronse ukurayazana ushobora kuba umugabo kwa meme yahindutse mugaga turi kuravyumva ko umuntu yapfuye indani ntivyoroshe kumuvura surtout ari wa muntu ngira ngo wa mugani wa santi yigishwa konda mama ntigeze yigishwa kubibamo ingene nazo yaje mbega ni waronka uducubaho gute mbega uwo mugabo mwabana ko batwara uwo mugabo twamaze gushikana aho usigara wumva wowe bwawe nta n'umugabo ugishaka uretse n'uwo haramubana nta n'umugabo ugishaka baruzuye iyo education bose barashisha iyo education ikeneye abagore gusa ikeneye n'abagabo kuko uriko urabwira umugore atiteza imbere muga nturategura umugabo ingene azobana n'uwo mugore yiteje imbere aho nyene mu Rumonge bari kwatujya wana ko bararoba harimo umudamu uwo yarasigaye afise ubwato bwinshi aroba asigaye afise succès yinjiza rero haragera igihe yinjiza menshi kurusha abakonke bibo babagabo ico bamukoreye baramukubise ku buryo aja ku bitaro ataco bamuhoye kwera ariko yinjiza menshi kandi n'umugabo we yarabize yibaze muga ntiyigeze amudefenda ndavuga ati nca ntakaza ubugabo mu bandi bagabo ntiyigeze amudefenda donc kwigisha umugore gutera imbere ni kimwe ariko igisha umugabo kubana n'umugore ateye imbere kubana n'umugore avuga ati harageze ko mvyuka ifo ko nja kugwana ndondera amafaranga wow kumvisha kwigisha umugabo ko umugore wawe nubwo agira ivyo aracara umugore wawe uracara umutwe mugabo ariko aragwanira urugo rwawe kandi baza ko banamukubise kubera babonye yuko n'umugabo ntacaza kuvuga kuko umugabo ari akudefenda mu bantu barateba bakanamutinya uwo mugore mbwabonye ati urya ntaco yanze n'umugabo azodufasha ahubwo kumukubita bashaka gukutira nico nuko baranakuroga je sais pas alors je fais conclusion iranishire mu mubiri w'umugabo disons que jewe uzi ndumugabo est-ce que notinya kurongora umukobwa akora ko afite amafaranga cyangwa ntavyo notinya je nibaza ko ku rukundo nkunda amafaranga notwara uwonye azi kurondera amafaranga yafise notwara uyanya yafise notwara uwayafise notwara d'abord kura ko nibaza ko somehow umugore azi kurondera abari mature ntabwo ari wa muntu muzopfa ngo nwandugiye amahera gusuka watide kunyisha message wagize bwabo dispute bw'ubujuju bafana bakubwanya nako ravuga ati James mwana mwishi ko atanyishura naniriwe muhira namwandikiye amadisasa aranyishura ugasanga muri ko murabifa mugabo uri umuntu uzi ko akora cyane aratahura ko muri umwanya ari karakora donc aragukuza na wewe somehow urakura kubera abari wa muntu azoguha ama challenge y'ubuzima avuga ati umvidashe kino kintu tugikore gutya tugikora gute ni wa muntu ushaka guhanuza ati ndafise projet no itangura gute ni gute izokunguka mugabo uri wa muntu uzi ko umutwe wa mbere urawifasha wakabiri urawifasha uwo gusaza kurindira kuza kumuha inoti uza kuzana ratio uza kuri hinzu nta kindi kintu bigarukira ngahonyene biraruha kubera ko ubuzima kuri isi buraruhisha umuntu aguma yiyumvira gute ejo yotera imbere gute ejo yokongereza muzari karakora donc mu gihe muzi ko muko murabikora muri A2 birora nuko habita igaterambere ry'umuryango hakabaho mukaba financièrement stable umuryango wanyu mugafa nabike kuko amafaranga ari mu bintu bituma abantu benshi bashwana urugo rukenye ntiburi ibintu abantu baguma bapfa mugabo mu gihe muzi ko hari amafaranga ibintu biroro donc mwabasore mwe mumere nka je w'umuhungu nukuri ahubwo nimba ufise n'umukobwa atazi kurondera amafaranga ozarayafise mwankuraje gukora mwankuraje
kwirondera ko après tout ntuzokwamaho nimba umukunda vy'ukuri mwankuraje gukora uriyo kumutinya ngo nekora ko ngo atange kuza arakura mu mutwe amenga ati ubuzima buragoye reka ndondera tudiri ndondere ngaha anye ndondere menye kuntu ndiringa n'abantu bakuze n'abantu bato n'abantu bashaje uburi kuri uramwiyumvirira muri ubwo buzima ngene ubwo ngaha muri kiri kumwe hafi nuri kuramwiyumvirira muri fiction muri kazongirana wa mugani wa Greta ni wagwara nka vese par exemple utigeze umufasha kukura akiri mu ma 20 mu ma 30 ngo amenye kurondeza akiri mutoya ico gihe muzoho gute muzogira shute mu muryango donc bisigura ngo ayo ivyo bintu mufise byo gutinya ko bafite amafaranga nukuri nibaza ko somehow ukwiye kwitinya wewe kuko nimba utinya ko bafite amafaranga nuko muri wowe ubwawe nta confiance wifitiye nk'umugabo ko je me dis que abahungu basinya ko bafite muri bo muraca abahungu tusa abahungu ntiharagira ko bumva ko ntiharagira ko mu mutwe wumva ko ubuzima nyene busaba umuntu nyene akanara busaba umuntu azi kurondera donc il faut ko d'abord ubanza gukura kugira utahure ko umukobwa ari sanse kwirondera ubuzima bwiwiwe hanyuma ni wamuhabira gacho yagesha umuhunga aha amafaranga aha amakado umugore wiwe mugabo nuna nutaye amuhuza bwe ntimuce buhagarara ubuzima bwe bubandanye kora ko arazi kwironderera ntazo kubwira ngo mvire je ndapfuye nabuzima nagwaye nabuzima hara kwivuza kubera ko ndindire ko yampa azivuga ati je kuri ko ndafise amafaranga nabiyisa nakoreka ndatora amanivuze simve Chankana ntaje gukora ingeso mbi aje mu bagabo ko ravuga ati mutipa n'amafaranga afite yo kumareka nje kwirondera handi donc il faut pas ko mutera ubwoba abakobwa ko je namani yumvira ati none twige niba okay twama twirondera je navyaye imana cyo navyaye abana banje babiri bako barakura nyina nagira na mariage bafite abana bazonzingana n'abazo ko mukecuru mugabo wa mukobwa nawe avuga ati je nkeneye kurondera amafaranga ngende kurondera ubuzima ariko mutwe ni habari yo ko ntazoronka umugabo aca bihe bavuga ati Dorondera make desambira rakwiye twasambira rakwiye kera babe kwiki mvuga kera nubu diplome y'umugore si mariage diplome y'umugore nari gara abana bambwira ati je meze secondaire aceka gukora kurongo ko bavuga ati fierté yanje niyo kumva ko mfise umugabo niyo gutereteka abavyeyi atazi ko mu rugo rugo atazi ibintu agiye guhura navyo arivyo utaramenya ubuzima ukaja kuja mu rugo razi uri mahiye urazi ko kuja mu rugo utarakura uhura n'ubundi buzima utari witeze ugaca bigucanga kora ko ntiwabanje gukura ngo umwanya ndabo uhiga isi ukuntu imeze uje gupamana n'ubwo buzima bundi wamanje omwe kuguta sur la vie donc tureke gutera ubwoba bon je nibaza yuko conclusion yanje nanje nibaza yuko changement ni twege tuyifise mu ntoki twega abagore je te jure kubera turakunda kuvuga ngo émancipation de la femme et tout mugabo wewe tu es une maman uri kuradukurikirana twabivuze dutanguye ufise umwana w'umuhungu ukumweduka gute wewe urazwi ko ufashwe nabi n'umugabo d'ailleurs d'abord urabizi yuko urindira umugabo aguhe urabizi yuko akubuza gukora peut-être urabizi yuko utanze amahera afite akagaye urabizi mugabo ufise umwana w'umuhungu nturi kuramwigisha ko ivyo bintu ari bibi ushaka ko changement igenda gute umva uri wewe deje urazi ko uri kurababara mugabo nturi kurigisha umwana w'umukobwa wawe ingene azobijeka niya yaronka kandi nturi kurigisha umwana wawe w'umuhungu ingene azofata umugore afise amahera wewe biriko birakubabaza ariko ntushatse ico kintu sinagitahura kubera ko nta kintu kibabaje santi nko guhanurwa n'umugore mu bintu nawe ariko arabamo atavyo yikuyemo nyene ata solution nawe nyene yihaye nta solution abifitiye yirigwa aratukwa verbalement kubera nta mahera afise canke ntagira iki mugabo araje kuguhanura oya santi nukureka gukora emera umugabo ivyo ariko arakubwira arabizi decision nakaraguhanura ko bibabaza nawe ariko biko biramuteseka turabeshanya twege deja abagore turabeshanya ubwacu ubugenzi mais aussi nuwagize ibako karonka abana hindura abana kuko umwana azogushimira umuhungu ndakubwiye ko umuhungu nubwo kenshi ngo bavuga ngo bagendera mu kirenge ca papa wewe kenshi umuhungu agendera mu kirenge ca mama wewe reka ndakubwira iki hariho video nigeze kubona kuri TikTok I guess umugabo yari karakompanya umugore we agira vyari ukuntu yamwoza akamuhanagura akamuherekeza akamuterura akagira ante ama commentaire yose yari who raised this man thank you
nuhe mu mama yareze uyu muhungu kuri kugira ngo d'abord umugore ari kugise d'abord abasa nabi abaca biruka mu kabari nyene bangana ati mumbwira vyaye hari abambwira ati tuzananye bambwira ati jewe nje kumutora ava ku bitaro sino mpambwe ndamurabe ngo wari karagira iyo biga vyuntu vyuku uba wirabuye ahantu hose ufise indegera hariya ubusana après kuvyara ubukeneye umuntu akoza ubukeneye umuntu uwo mugabo yakabigira apana ko bamaze kumwaramira no mugabo yakarabimugira kuri abagabo babikora turabakumva cyane c'était indication umugabo mama we yamuhambwe atumviriza umugore wawe si robot ni nawe muvyeyi wawe hajya muri kumwe ariko kuvyarira abana ariko akuri wamugana akakora ikintu woto kwikoreye ni umu partenaire wa wuzima donc il faut kumenya kumufata neza mugira ukuntu uwo mugore atobasumize ku mugabo nivyo gukunda ni benshi duhura iyo mama yonyene nta mafaranga ariko aramuhana akaramugurira imiduga ntiyamuhaye contact avuye muri maternité mugabo barabanye arakubwira ko iyo mama atazopfa yibagiye mugabo haba umuduga akakubwira atariho yarari Chenet en or atariho yarari donc bavyemo ko baturamusora n'abahungu n'ukuri mweshe forme mu kweduka abahungu banyu umuhungu mwumvishe ko umugore barangana ari kwisi nta gaciro kandi nafise karusha ko umugore kwa ko nkuko sante yabivuze hari ibintu jewe nkora umugabo atokora hari n'ibintu umugabo yokora je ntashobora kuba no koza navyo genda gutana no kugira ngo mutipe bagute ntibishaka gukunda donc bisigura ngo sampa turi complémentaire ntubu mu mete turakenera ba umurider basi hagenda gukeneye hambere hagyo nkeneye ndahakubere urabukuntu ibintu bica biryoha donc bihera hasi nkuko twayivuze mu ndero y'abana umwana mugende muramweduka azoinda gukura ari ibintu batamwigisha ari ibintu atumva mu marigara y'abagabo bagenzi biwe ari ibintu yakuranye ari wa mutima wakuranye kuba umuntu w'umugabo je nandi co no heraheza mvuga novuga nti twavuze cyane ku ngo je ni conseil kuba dame no kuba shinga ntahe bubatse ego mwibuke ko muri umwe mwibuke ko muri ko mwubaka hamwe haveho competition kandi mwibuke yuko abana banyu ivyo bazobonera mu ngo zanyu ya de forte chance ko ari byo bazosubiramo kandi uko wewe mugabo utokwifuza yuko mama wawe afatwa nabi ntufate nabi mama w'abana bawe uko uwo musangiye amaraso muvukana canke iki canke umukobwa wawe utokwifuza yuko hagira umufata reka gufata nawe uwamuvyaye hanyuma mwabagore namwe nimureke hari abagore babande pendant bakashaka kuja hejuru ntibasubire kuba guhaba abagore nimwibuke ko muri abagore abagabo nabo mumenye ko valeur yanyu ntihagaze ku mufuko ariko valeur yanyu ihagaze kuri le leader que tu es mu rugo umutwe uri mu rugo kandi umutwe c'est pas par rapport à l'argent ni par rapport yicuzana émotionnellement na spirituellement hanyuma twizere yuko ikiganiro kifashije benshi kandi kizogira ico gihinduye kuko Uburundi bwacu buteye habi kwera ivyo bintu kandi biricana ekonomi kuko hariho abantu bokoze batariko barakora kwera bababujije hariho nabandi bariko bakora bamerewe nabi kandi rendement si imwe kwera muhira bitariko bigenda neza kwera bitanze kandi na les générations suivantes tubabere exemple ko umva tudashobora gusova yamaze kuba traumatisé turashobora gusova iri kwiraza yego bon reka dushimire abaravye no kiganiro nkuko nayovuze mu ntango ntitugira duhindura ibintu nyene TikTok ko nibaza ko ni ibintu biri mu gihugu mu Burundi muri Amerika muri Europe donc ni ntambara y'umugore ngira ngo ahantu hose kwisi ariko nubwo bimeze uko ndazi ko ntashobora kubura umuntu canke babiri gushaka kuba gifashije gushaka kuba cibukije ko your life matter ubuzima bwawe d'abord ubuzima bwawe banza wige wabanza wimenye ushaka umenye ingene ubuzima bumeze hanyuma n'abandi bazokwiadapta kuri ivyo hanyuma dushimire umutumire wacu Santi merci beaucoup uratesa duhikaze nandi bifuza kuza mu kiganiro cacu nimba wifuza mu girlfriend rero twari emission yanyu nk'abakobwa n'abakenyezi mugani bari n'umugabo umugushaka kuganira ku vy'abagabo ndazi ko dufite abagabo benshi ba feministe n'abagabo batahura gose umugore kuca no kutwe twitahura donc karibu cyane uze tuganire kugira ngo dushobore kubaka umukenyezi umurundi kazi canke umukenyezi wari wose yumvikirundi ntitwibana tuba dukeneye abahungu canke abagabo bazi batuvuge impande yacu tubashimiye cyane Greta merci na wewe
merci Ozi Hama. merci kuba dukurikiranye bose bye bye bisous Siren Vibes TV.